vyayo. Kuko mu Gifaransa bavuga nous sommes son ouvrage. Turi biremwa vyayo. Sasa abantu bose baremwe n'Imana. Watu wote wameumbwa na Mungu. Twaremewe muri Kristo Yesu. Twaremewe muri Kristo Yesu. Ngo dukore ibikorwa vyiza. Ngo dukore ibikorwa vyiza. Ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Twaremewe turi biremwa vy'Imana. Tumeumbiwa kuwa viumbe vya Mungu. Twaremewe muri Kristo Yesu. Tumeumbiwa ndani ya Yesu Kristo. None bigarukiraho. Sasa vinaishia hapo. Twararemwe n'Imana. Wameumbwa na Mungu. Nituri gihama. Hasio kwa twese twavutse kuko Imana yabigombye ko tubaho. Sisi wote tumezaliwa kwa sababu Mungu amependa tuweze kuzaliwa. Bitayeko kandi. Tena Imana yarasubiye tuvyara ubugira kabiri kandi muri Kristo Yesu. Mungu akaongeza tena katuzaa tena mara pili. None Imana nimba yaratuvyaye ubugira kabiri. Kama Mungu aliweza tena kutuzaa tena mara pili. Yatuvyari ubugira kabiri ngo bigende. Alituzaa ili tuweze kufanya nini? Ko twavutse ubwa kabiri. Mbona tumezaliwa mara pili? Sasa tumemaliza. Bigarukire ngaho. Vinaishia hapo. Ko duhejeje gusoma hariya. Mbona tunamaliza kusoma kule? Ngo igikorwa Imana igomba ko dukora. Eti kazi ambayo Mungu anahitaji tufanye. Ngo nuko twizera. Ni ili tuweze kuamini yule ambaye ametuma. Bice bigarukiraho. Alafu tumalizie hapo tu. Mugabiri naryo ryo mu Banyefeso kumengarije kuvuguruza ari igihe duhejeje gusoma muri Yohana. Sasa bona hii inakuja kupinga ile ambayo tumesoma ndani ya Yohana. Reka dutere imbere gatoya. Acha tujonge mbele kadogo. Wari wahejeje umurongo w'icumi? Yego. Dutere imbere gato. Yakobo igice ca kabiri guhera ku murongo wa 17. Yakobo sura ya 2 kufikisha mpaka 17. Murongo hera kuri 17. 17. Vuga niko bimeze. N'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri konyene kuba gupfuye. Ukwizera kuri konyene kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Imani pasipo matendo imekufa. Bandanya 18. Nk'umuntu yovuga ati weho ufise ukwizera jeho mfise ibikorwa. Nyereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa naje ndakwereke ukwizera kwanje guserurwa n'ibikorwa vyanje. Guserurwa ikirundi coroshe kiravuga neza. Umurongo 18 avuga ngo ariko hari ushobora kuvuga ati bafise, hari abashobora kuvuga ati bafise ukwizera abandi nabo bafise ibikorwa. Ariko jewe nanje no mubaza nti ni gute ushobora kunyereka ukwizera kwawe kandi atabikorwa? Jewe no kwereka ukwizera kwanje mu kukwereka ibikorwa vyiza. Imana ishimwe cyane. Reka tubanze tuvuge ijambo kwizera gusa. Acha tuseme kwanza neno tutovuga kwizera ivy'Imana. Kuamini tu. Imana ishimwe cyane. Amen. 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 Je ndazi neza yuko ngaha ata muntu vyabaye igisida kugira ngo aze gukora nami. Ninajua kuna mtu ambaye amekuja tu hivyo tu kuja kanisani mwa Kwese. Sisi wote. Kumbure hari ababipanze kuva kwa mbere. Kuna wale ambao wamepanga kuanzia leo. Uvindwa itangura. Kuanzia wiki naanza. Mu bitandukanye. Mambo tofauti. Akiyumvira kwa Mungu nzokwambara iki? Anajuazia est-ce que dimanche itakuwaje? Agapanga ko azoza gukorana kwa Mungu. Anapanga ya kwamba atakuja Jumapili. Kandi kumbure mu muryango. Tena unakuta ndani ya familia yako. Canke hafi mu kibano. Ama mu jirani. Hari umubanyi yapfuye. Kuna jirani ambaye amekufa. Kuna mtu ambaye mmekosa ndani ya familia yenu. Kwa matwumva amatangazo y'abapfuye. Tunakuwa tunasikia matangazo ya wale ambao wamekufa. Mugabico kintu gituma. Lakini hicho kitu ambacho kinakusukuma wiyumvira kuzoza gusenga ili uweze kuja kuomba ukirengagiza yuko ushobora gupfa na unapuuzia kwamba unaweza ukakufa. Niki? Ni kitu gani? Niki gituma uno musi wicaya? Ni kitu gani kinakutuma uweze kuikaa kwa wale ambao wana kazi za kufanya? Batanguye gupanga ico bazokora. Wenyewe walianza kupanga yale ambao watafanya kesho. Wovyitiki? Unaweza vita aje? Nituzi mu mwanya muto ibishobora kutuba. Atujui muda wenyewe uko mbele kitu ambacho kinaweza tukakituka. Ariko twatanguye kwimvira ivyo tuzokora ejo. Tumeanza kuwazia mambo ambayo tutafanya kesho. Ivyo tuzokora mu ndwiza. Vitu ambayo tutafanya wiki ijayo. Ico rero nico bita kwizera. Ico ndio wanaita eti kuamini. Kwizera. Kuamini ni kintu
kiba mu mutima kikwemeza, ni kitu ambacho kinaishi moyoni bitaraba, vitu ambavyo haujaona ya kwamba vitakuwa, udafise uko bisigura, bila una gisi unaza vitafsiri, mu mutima wawe ukumva yuko wemezwa kicho kintu kizoba, lakini ndani ya roho yako unaaminia kwamba hicho kitu ni lazima kikuwe. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Bisigurikire. Inamaanisha nini? Ibitaboneka, mambo ambayo tuoni, ni kiki gituma tuvyemera? Ni kitu gani kinatuma tunaweza kuyakubali? Ivyo tudafise mu maboko yacu, vitu ambavyo hatuna ndani ya mikono yetu, tutabona ko dufise. Vitu hatuoni kama tuko navyo, ni kuki twemera yuko bikunda ko dushobora kubiro? Kwa nini tuna imani ya kwamba tunaweza vipata? Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Bandanya 19. Aho muri Yakobo igice cya 2 19 aravuga, wemera yuko Imana ari imwe, ego ugize neza. Uragize neza nta ngorane, urakoze cyane ko wemera ko Imana ari. Asante kwa sababu naamini kwamba Mungu yupo. Abadayimoni nabo nyene baravyemera, baravyizera. N'abadayimoni baravyizera ko Imana iriho, na mashetani yanaamini ya kwamba Mungu yupo, bagahinda gashitsi, na wanatetemeka. Ariko wa muntu w'imburakimaziwe, ego, mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari ukubusa. Aburahamu sogokuruza, mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa, hamwe yaratanze ko ikimazi umwana wiwe Isaka ku gicaniro. Nubona yuko kwizera gufatanyije n'ibikorwa vyiwe, kandi ko kwizera kwahinguwe gose n'ibikorwa. Ukwizera kwacu guhingurirwa mu bikorwa, kuko bijya wemera mu mutima biragoye ko ushobora kuronka ingene ubisigura. Imani yetu iko ndani ya matendo, na hata vile ambavyo unapata ndani ya roho yako ni vigumu sana kuweza kuvitafsiri. Imana ishimwe cyane. Amen. Mubu wo kubaza ati mbwira igituma wizeye yuko ejo uzovyuka mahoro. Hivyo kukuuliza, niambie kitu gani ambacho kinakufanya wewe uweze kuamini kama kesho utakuwa mzima? Unaweza kutafsiri hayo? Ubishobora? Unaweza. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Wo kubaza ni kubera ikuru kurapanga ivyo uzokora mu mwaka uza. Wakukuuliza kwa nini huko unapanga mambo ya mwaka ujao? Ni giki kikugarantisa yuko mu mwaka uza uzovuka? Ni kitu gani kinakubarisha kwamba mwaka ujao utakuwa uko mzima? Kwa? Ni kitu gani? C'est ça la foi. Hiyo ndio imani. Ivyo wemera mu mutima, vile ambavyo naamini ndani ya roho yako, udashobora kuronka ingene ubisigura, na hauwezi kupata gisi utavizi. Wanabibwira n'abantu, hata ukiambia mtu bakakwita umusazi, wanakuita uko mjinga, kubera uko uvyumva muri wewe ndani, kwa sababu gisi unajihisi ndani mwako, udashobora kuronka ingene ubisigurira abantu, hauwezi kupata gisi unaweza kutafsiria watu. Ico nico bita kwizera. Hiyo ndio imani. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Rero ivyo twebwe rero twize, yale ambayo sisi tunaamini, Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ivyo twizera rero nk'abakristo, wenye tunaamini kama Wakristo, biba hanu, viko mahali ata munashobora kubona, hakuna mtu ambaye anaweza kapaona, udashobora gusigura, hawezi hata ukapata tafsiri, ariko lakini biraseruka, binaonekana, bigaserukira mu ngeso, binaonekana ndani ya tabia, bigaserukira mu byo dukora, binaonekana ndani ya matendo ambayo tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ibiguma mu mutima gusa, haviwezi vikabaki ndani ya nafsi, kuko muri Kristo Yesu, kwa sababu ndani ya Kristo Yesu waremewe ngo dukore ibikorwa byiza, tuliumbiwa ili tufanye matendo mazuri. Okay. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ibikorwa byiza rero ni matendo mazuri ni ya wapi? Ko tubona n'abatizera bakora ibikorwa. Bona tunaona hata wale ambao hawajaamini wanatenda matendo mazuri. Kumwe bashobora gukora. Hata wale ambao tuamini mmoja wanafanya matendo mazuri. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Turi kumwe? Tuko pamoja. Reka dusubire dusome kandi. Acha tusome tena. Timotheo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 na 17. Timotheo wa 2 3 16 17. Aravuga says ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. Ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. Abo twari ko turigana ejo mu ishure rya Mpwemu Yera. Wenye tulikuwa tunajifunza pamoja. Ndababaza ikintu kimwe. Niwaulize kitu kimoja. Ndagomba kurometa nkozi ivyo mwemera. Nataka nitie ndani ya matendo vile ambavyo mnavyoamini. Ni giki kibemeza yuko ibi musoma ari jambo ry'Imana? Ni kitu gani kinakubarisha haya ambayo mnasoma kwamba ni neno la Mungu? Ko tubona ari bitabo vyandikishijwe na mamashini. Bona tunaona ni vitabu ambavyo vimeandikishwa na mamashini. Ni giki kibemeza? Ni kitu gani kinakubalisha kama ya kwamba ni neno la Mungu?
woronka ingene ubisigura. Unaweza kupata gisi Okay, ni giki kikwemeza yuko inkuru ya Yesu Kristo? Ni kitu gani kinakubalisha ya kwamba historia ya Yesu Kristo ya kwamba amekufa na akafufuka ari yukuri, ya kwamba ni ya ukweli? Aheze imyaka 2000, yanapita miaka 2000 na ingine ambayo inazidi yeko. Wewe niho waruri, wewe umekuepo. Na televiziyo zariho, hakuna TV ambazo zimekuwa, hapakukuwa hata na kintu na kimwe kiriho, hakuna kitu hata kimoja chenye kimekuwa. So twemeza neza, kinaweza kikatukubalisha mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika, vitu vya kuonesha ama vya kukamata yuko bijya bintu ya kwamba vile vitu arukuri vilikuwa ni ukweli. Kubera ikinone mu vyema. Kwa nini mnaamini hivi? Ni giki mu mutima wawe gituma? Ni kitu gani ndani ya moyo wako? Ibibazo ndiko ndakubaza, hii maswali ambayo niko nakuuliza, utigera uvyibaza na rimwe. Usiwezi hata siku moja kuweza kujiswali peke yako. Ni giki wumva mu mutima kikwemeza ko ivyo bintu byabayeho? Ni kitu gani kinakukubalisha ndani ya nafsi yako ya kwamba hayo mambo yamekuwepo? Kanga atariho waruri. Tena wewe haukukua. Ni inkuru twabwiye. Ni hadithi ambayo tumeambiliwa. Bwana sifiwe. Amen. Imani ishimwe cyane. Amen. Hanyuma alafu ivyo byose tutabonye, hivyo vyote ambavyo tukuona, tudafise nibifatika, hatuwezi hata kuvionesha bitwemeza ko byabaye, kuweza kutukubalisha ya kwamba vimekuwa, ariko si lakini akaba ari ivyo uno munsi kama hizi siku ubuzima bwacu bwubakiyeko, kama ni hizi siku maisha yetu yanaweza kuishimamia eko. Imani ishimwe cyane. Nico gituma birengera bamwe, ndio mama watu wamoja bigatuma bavuga ngo bakizwa turabasasa, na wanasema ya kwamba Wakristo ni wajinga, kubera kwa sababu ivyo twemera, yale ambayo tunaamini, nta gihamya dufise, hatuna mambo ya kuonesha yuko vyabayeho, ya kwamba vimekuwepo. Okay, ndio tuverera muri rusange, tutoke ndani ya watu wote. Wewe nta gihamya ufise mu mutima wawe yuko Yesu Kristo hauna kitu cha kuonesha cha kukubalisha kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Imani ishimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe. Ico rero nico ngomba ko tuganira. Sasa hayo ndio nahitaji tuweze kuongea. Ico wewe umaze kubona mu buzima bwawe, ico ambacho ushaona ndani ya maisha yako, kubera ko wizeye, kwa sababu umeamini, nico ngomba ko tuganira. Ndio nahitaji tuweze kuongelea eko. Mugabo nimba twizera, lakini kama tunaamini, kubera twumvise gusa, kwa sababu tumesikia tu, mugani twe experiencing uko kwizera, lakini tusiwezi kuishi mwa hiyo imani, ni vyamwa vyako, na tusiwezi kuwa na matunda, twoba turiko turabesha, tunaweza kuwa tuko tunadanganya. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Eka rero duhere kubikorwa, acha tuanzie ndani ya matendo. Hari uburyo bw'ubwoko bw'ibikorwa byinshi bavuga mu isezerano rishasha, ugareka mvugemo bitatu za matendo ambao wanasema ndani ya utadukundi, kwa sababu muda tu utukubali. Ibikorwa vya mbere nagomba kuvuga ni ibikorwa bipfuye. Kazi za kwanza ambazo yeye nitaka kusema ni kazi, ibikorwa bipfuye ni matendo mabaya. Mu maso y'abantu bigaragara nk'ibikorwa vyiza, ndani ya macho ya watu inaonekana ni matendo mazuri, ariko mu maso y'Imana bigaragara, lakini mbele za Mungu zinaonekana kama ni matendo mabaya. Nico gituma biragoye kumenya neza, ni vigumu sana kujua igikorwa ciza, matendo mazuri, igikorwa gipfuye, na matendo ambayo yameharibika, kubera kwa sababu igikorwa ciza, matendo mazuri kimenyekana kubana, inaonekana mbele za Mungu bivanye n'umutima, vikitokana ndani ya nafsi yako, uyo munagikoze agikoranye, uyo mtu ametumika na hiyo, ni giki kigusunitse gukora ivyo akora. Kitu gani kinakusukuma kuweza kufanya hayo mambo ambayo unafanya? Inakuwa kazi mbaya kubera impamvu za gutumya kugikora, kwa sababu ya sababu ambazo zimekusukuma kufanya. Izo rero ziba mu mitima y'abantu, hivyo vinaishi ndani ya nafsi za watu. Sisi hatuwezi viona, lakini Mungu yeye irafise igipimo cyake, ana kipimo chake. Ku munsi w'imeruka, siku za mwisho, izopima ibikorwa vyacu, ataweza kupima matendo yetu sisi wote, ibikorwa twakoze, matendo yote ambayo tumefanya, ivyo turiko turakora uno munsi, matendo ambayo tuko tunafanya hizi siku. Hari umunsi Imana izobishira ku gipimo, Mungu ataweza kuvipima. Hanyuma alafu abakoze neza bahera, wale ambao umetenda mambo mazuri wawapatie, abakoze nabi nabo, na alafu wale ambao watenda vibaya hakuna kitu ambacho watawapa. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa mbere, Waebrania sura 6 mstari wa kwanza no wa 5 gushika kwa 2, nawo usaba ugasoma wa mbere no wa 2.
Abaheburayo 6:1. Nuko rero turengane ivya mbere vya Kristo, twigire imbere, dushike kuvyo gutunganwa gose, twoye gusubira gushiraho itanguriro ryo kwihana ibikorwa by'imfagusa, ibikorwa bipfuye, ibikorwa by'imfagusa, kazi bure. Twoye gusubira gushiraho kwihana ibikorwa by'imfagusa. Tusiongeze tena kuweka ndani matendo mabaya. 9:14 aho nyene mu Baheburayo aravuga gute? Murongo wa 14. 6 nyene. Oya 9. 9:14 aravuga 14. Mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, abitewe na mwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa biyivemwo. Mumvise? Ibikorwa by'imfagusa kazi zenu matendo bihera mabaya gupfira mu mutima, yanaanzia kufa ndani ya moyo. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Hari bigaragara ko ari vyiza, kuna vitu ambavyo vinaonekana ni vizuri, muga mbere yuko binakorwa, lakini mbele vianze kufanyiwa vyamaze gupfa, vilishaharibika kubera bivuye mu mutima, kwa sababu inatoka ndani ya wanduye, nafsi ambayo imechafuka, ufise de mauvais motifs, nafsi ambayo iko na sababu mbaya, ufise impamvu zitarizo, nafsi ambayo iko na sababu mbaya ziutera gukora, zinatuma uweze kufanya kazi. Turi kumwe? Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndabizi harashushe, Ninajua hararemereye, kuna ariko joto, ibi bintu mwe muyera bibata, lakini Roho Mtakatifu aweze tusigaranye igihe kuwaelewesha. gito cyo kubaho ngapi, Tunabakiza siku chache za kuishi hapa dukora duniani, bike, tutende mambo madogo vyiza, mazuri canke vyinshi ama vyiza, vingi vizuri, nabo twoye kugwiza ibikorwa vy'imfagusa, lakini tusiwezi kujaza kazi matendo bipfuye mu mabaya, maso y'Imana, kazi ambazo zimekufa mbele ya mazi ya uso ya kandi twebwe Mungu. tubikora, Na sisi ambao tunafanya hayo mambo twibwira ko ari vyiza, tunajiambia kwamba ni matendo tukabishiramo inguvu mazuri, zacu, tunaweka hemo nguvu zetu, tukemera tugatanga na n'ivyacu, tunakubali tunatoa vitu vyetu, ariko lakini ari ibikorwa ni bipfuye, matendo ambayo yamekufa, tutazohembera, ambayo hatutaweza kupata eko. Amen. Nomeze. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Imana ishima cyane. Conscience yacu si utu wetu ifuye, wakati tunakufa, n'ibyo dukora biba bipfuye, na mambo ambayo tunafanya yanakuwa yameharibika, yamekufa. Ibikorwa bibi, matendo biba muri mabaya conscience, bihera muri conscience, inaanzia ndani ya utu wetu, ndani ya nafsi. Ibikorwa bibi, matendo mabaya bivuga gute? yanasema aje? Ni kintu cyose umuntu akora, ni kitu chote ambacho mtu anafanya, anajiambia ya kwamba amekifanya, gituma Imana iza kumwemera, na Mungu ataweza kumkubali. Ikintu cyose ukora, kitu chote ambacho unachokifanya, ukijiambia ya kwamba arico cyotuma Imana ikwemera, ya kwamba Mungu ataweza kukubali, ico gikorwa ubugisimbuje igikorwa Yesu Kristo yakoze. Kazi ambayo unafanya umeizidisha ile kazi ambayo Yesu Kristo amefanya msalabani. Kuko ico Yesu yakoze, kwa sababu kile chenye Yesu Kristo amefanya ndicho ambacho kinaweza kutukubalisha kukubaliwa mbele ya uso wa Mungu. Laiti tungekuwa tumeweza gukora ibintu Imana yokwemera, kufanya mambo ambayo Mungu anahitaji kwamba tu, na mambo nimwe Yesu Kristo alikuja, hakuna sababu hata moja Yesu Kristo angeweza kuja. Impamvu Yesu yaje, sababu Mungu ameweza kuja, nuko atanumwe yabonetse, ni kwa sababu hapa kuonekana mtu hata ashobora gukora ibihimbara Imana, kuweza kufanya mambo mazuri ambayo yanafurahisha Mungu. Impamvu mbi ya mbere rero, sasa sababu moja mbaya ituma igikorwa yenye inatuma kazi mu maso y'abantu, ndani ya uso wa wanadamu, cyagaragara nk'uko ari cyiza, inaonekana kama ni kizuri, gipfa imbere y'Imana, na kinakufa mbele za uso wa Mungu. Ni impamvu, ni sababu yuko ico gikorwa, ni kwa sababu hiyo kazi wagikoze, umekifanya wibwira, ukijiambia ya kwamba Imana ikikwemera, Mungu atanikubali, Imana kwamba Mungu ikiguhagururako ataweza kuhesabia utakatifu, kubera wagikoze, kwa sababu umefanya hiyo kazi. Turi kumwe, tuko pamoja. Nico gituma rero Yesu yavuze hajya muri Yohana 6, Yesu Kristo amesema Yohana sura 3:29, bigikorwa eti kazi mwebwe kugira ngo mwemerwe n'Imana, ili muweze kubaliwa na Mungu, gukora, na itiwa kufanya ni kazi moja tu,
nuko bwizera ni ili muweze kuamini yule ambaye kwizera Yesu, kuamini Yesu nivyo bituma twemerwa mu maso y'Imana, ambaye inaweza kukubalisha mbele ya uso wa Mungu. Kwizera Yesu, kuamini Yesu nivyo biduha kugororoka, inatupatia utakatifu. Ibikorwa vyiza, matendo mazuri, sivyo biduha kugororoka, sio ambaye inatupatia utakatifu. Ibikorwa vyiza, matendo mazuri biva mu buzima bwo kugororoka twahawe na Kristo Yesu, ambaye tumepewa na Yesu Kristo. Turi kumwe, tuko pamoja. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Nimba rero ariyo mpamvu sasa, kama ndio sababu yahora ugirira neza unaweza kufanyia watu vizuri, gufasha imfuvyi, tusaidie wayatima, tusaidie wajane, tusaidie wa maskini, gutanga indaro, kupana fasi ya kulala, nibiki kuraba abagwayi, kwenda kutizama wagonjwa, bari mu mabohero, kutizama wenyewe wamefungwa gerezani, pamoja na yangine, nibindi vyose vyiza, na vingine vyote vizuri. Nimba bijya bikorwa, kama hizo kazi tubikora, tunayafanya kubera ko, kwa sababu dukeneye ko Imana ibiduharura ko tunahitaji kwamba Yesu Kristo aweze kutuhesabia kama utakatifu. Vyapfuye tutarabikora, ujue kwamba imekufa kabla hatujafanya hivyo vitu. Impamvu ya kabiri rero, sababu ya pili, Abifilipi gice cha kabiri, Abifilipi gice cha kabiri murongo ndira gato, umurongo hera ku murongo wa kabiri. Ku murongo wa kabiri haravuga mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, musangiye iki? Urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama, nimugire ico mukora kubwo gukebana. Ubwa mbere cha kwanza, ntiyagira ikintu na kimwe, pasiwe kitu hata kimoja mukora utafanya ili par esprit de rivalité, kwa roho ya kupinzanya, yo kupinzanya. Moi je peux, mais lui ne peut pas. Kandi ndabikora neza, navitenda vizuri gusumba naka, kumzidi fulani. Nihagire pasiwe mtu ikintu na kimwe, kitu hata kimoja ukora unaweza kufanya ndani ya nafsi yako, wibwira ko ari wowe ushoboye kugikora neza, kwamba ni wewe tu unaweza kifanya vizuri. Turi kumwe? Ndabizi ibi biragoye, najua kwamba hivi ni vigumu kwa sababu nafsi za watu iragwaye, zinaumwa ku buryo bigoye kumenya impamvu zituma ivyo abantu bakora, hadi hawawezi wakajua matendo ambayo wanadamu wanafanya. Hari abantu bemera yuko, kuna watu wanakubali ya kwamba nabo bemera Imana, na wao wanakubali Mungu, sindabavuga, sintawasema, baba bibwira yuko, lakini wao wanajiambia kwamba ibikorwa vyiza, matendo mazuri nivyaba vyinshi, kama vikiwa vingi, ibikorwa bibi, matendo mabaya bikaba bike, alafu inakuwa madogo, ivyo bizotuma baja mw'ijuru. Hivyo ndio itatuma watu wanaingia mbinguni. Mwavyumvise? Bagwiza ibikorwa vyinshi, wanafanya kazi nyingi, umunzani sinzi aho bawukura, mzani sijui mahali ambao wanaitoa, kuko nibo bawishiriyeho, kwa sababu ni wao ambao wameuweka. Bakora vyinshi vyiza, wanatenda mambo mengi mazuri kugira ngo bifute amakosa bakora, ili waweze kufuta ile makosa ambao wanafanya. Nivyo bizotuma baja mw'ijuru, ndio ambao utawezesha kuingia mbinguni. Imana ishimwe cyane. Amen. Umuryango wo kwinjira mu ijuru numwe, ni muri Yesu Kristo, nukumizera, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, na uzoshika kwa Data atamuciyeko. Hakuna yule ambaye atafika kwa Baba bila kupita kwake. Yesu ni passage obligé. Yesu ni njia ambayo ni lazima upite ndani. Naho kuri vyiza bimeze, hata ufanye matendo mazuri aje, kama upiti ndani ya Yesu, kama upiti ndani ya Yesu, kama uwezi kupita ndani ya Yesu, byose nubusa, mambo yote ni bure. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Bandanya pastor. Nimugire ico mukora kubwo gukebana canke kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta, kandi umuntu wese niyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi.
iri ni jambo ry'Imana basi. Hii ni neno la Mungu. Nibaza ko ariko tuko turasoma. Najua ni ambao lenye tuko tunasoma. Bisubiremo pastor. Reka ndabisome muri Bibiliya y'ikirundi cyoroshye. Murongo wa 3. Haravuga ngo 3. Ntihakagire ico mukora musunitswe n'ukwikunda canke n'ukwishira hejuru. Iyo mpamvu rero iba mu mutima. Iyo sababu yenye iko ndani ya nafsi yako. Imana yonye niyibona. Ni Mungu tu peke yake ambaye anaiona. Ariko twebwe ivyo tubonesha maso. Lakini sisi ambao vile ambao tunaonesha macho. Tubiharura nka vyiza. Tunavihesabia kama vizuri. Kandi Imana yabanje guhera mu mutima hunya muntu. Tayari ameshaanzia kutizama ndani ya nafsi ya huyo mtu. Kugira ngo isuzume. Ili aweze kuchunguza. Igituma ivyo bintu yabikoze. Sababu gani ameweza kufanya hayo mambo. Nico gituma twebwe. Ndio maana sisi. Ivyo turabisha maso. Yesu tunaonesha macho yetu. Biratubesha. Inatudanganya. Kuko ivy'Imana. Kwa sababu yale mambo ya Mungu inatizama. Biribwina mu mitima. Iko ndani ya roho. Hatuwezi viona nje. Ndababwire. Sikia niwaambie. Imana nizodera ibera ibikorwa. Mungu hataweza ibyiza ni vyiza mazuri ndani ya Yesu. Nibipfuye kuri yo. Kazi mbaya ni mbaya kwake. Imana ishimwe cyane. Nizoraba ingufu wabikoresheje. Nguvu ambao umeweza kufanya hapa unavyo. Nizoraba ikiguzi vyagutwara. Atatizama ni pesa ngapi ambazo umetoa. Nizoraba impamvu yaguteye gutumya kubikora. Atatizama sababu gani umeweza kufanya hayo mambo. Imana ishimwe cyane. Amen. Bana sifiwe. Amen. Hanyuma ariko mu kwicisha bugufi mushira abandi imbere. Bana sifiwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Umurongo wa 4. Ntihagire ico mukora murondera inyungu zanyu gusa. Reka nababwire ikintu kimwe bantu. Acha niwaambie watu wa Mungu. Even kaja kazi ukora. Hata kama ile kazi ambayo unafanya. Naho kakuruhisha. Hata kama inakuchokesha. Naho uruha. Hata kama unachoka. Mukorera umuryango wawe gusa. Hautumiki tu familia yako tu. Yaha. Hapana. Imana. Mungu. Niyaturemeye. Hakutuumba. Kubaho twebwe nabi wacu gusa. Tuweze kuishi sisi na familia zetu. Imana yaturemeye abandi. Lakini Mungu yaturemeye gukorera abandi. Alituumba ili tusaidie wengine. Yaturemeye gukora kubw'abandi. Alituumba ili tuweze kutusaidia. Turuhira imiryango yacu kama gusa. tunachokea familia zetu tu. Ukimera yacu ni uyo mu ruho nyene gusa nabi. Ni uyo mtumio uchovu tu. Nico gituma. Ndio maana. Nivyo turonka. Hata vile ambavyo tunapata. Bishobora kutubumba. Haviwezi vikatutosheleza. Kubera impamvu tubironderana. Kwa sababu ambayo tunapata sio yenyewe. Na kazi, na mshahara. Hakuna kazi, hakuna mshahara. Hakuna kitu hazu umutima wawe. Chokuzuza umutima wawe. Kukarizisha nafsi yako. Ariko umunsi. Lakini siku uzohindukiza umutima wawe. Utaweza kugeuza nafsi yako. Ujue kwamba unaishi kwa sababu ya mwenzako. Ivyo uzoba ufise bizokubumba. Mambo ambayo utakuwa uko nayo yatakutosheleza. Mshake mureke kuvuga amen. Mutake msiseme amen, lakini nitayasema. Kwa sababu ya hayo. Nibwo buzima bw'abakristo. Hayo ndio maisha ya Mkristo. Nitubayeho ku bwacu. Atuishi kwa sababu yetu. Tumeumbiwa ndani ya Yesu Kristo. Tena mu matendo mazuri tumeumbiwa kufanya. Imirimo y'amaboko yacu irimo. Na kazi za mikono yetu imo ndani. Tubikore rero. Tubifanye sasa. Nuko Imana igomba. Kama jinsi Mungu anavipenda. Nitubikore. Tusiyafanye. Nuko imitima yacu turongoye gukora. Nafsi zetu zinatuongoza kufanya. Kubera imitima yacu benshi ndahiragwa. Nafsi zetu iragwaye. Inaumwa. Bisubiremo. Nafsi zetu zinaumwa. Nicho. Nta mutima ugwaye. Hakuna nafsi ambayo inaumwa. Ushobora gukora icyiza cyo komegwa amaso y'Imana. Inaweza ikafanya kazi nzuri ambayo inaweza kapendeza mbele ya uso wa Mungu. Imitima itegerezwa kubanza kuba purifiye. Lazima nafsi ziweze kutakasika. Ivyiyumviro bitari ivyo. Mawazo ambayo sio yenyewe. Turi kumwe. Tuko pamoja. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. None ndababaza ikintu kimwe. Sasa niwaulize kitu kimoja. Nimba tubayeho ku bwacu. Kama tunaishi kwa sababu zetu. Dutandukaniye he n'abatizi. Sasa tofauti iko wapi na wale ambao hawaamini? Nimba tutabayeho ku bw'abantu. Kama hatuishi kwa sababu ya kusaidia wengine.
kumana misi yose ingorane nizi wawe gusa amasengesho yose ni wewe ni mitwaro yawe gusa ni wawe gusa nibikugoye umutima wawe nivyo wiyumvira umwanya munini ni wawe gusa ni wawe gusa ni wawe gusa ni wawe gusa none nagoma nakubwira ngo sasa nihitaji kuambia waruzi ngo nikiya kindi kintu kizokurongora gukora unajua ni kitu gani kitaweza tena kuongoza matendo yako uzorangwa n'ivyo vyiyumvira ufise uzorangwa nayo maganya ufise Imana ishimwe cyane Bwana Yesu asifiwe turongorwa n'amaganya turongorwa n'ukwizera tugakoreshwa n'ukwizera tugakora ibikorwa bivuye mu kwizera na tunapiganisha matendo mabaya kwa imani. Amen. Ukuri kweli tusuzume imitima yacu nafsi zetu tuchunguze. Nagomba nakubwira ikintu kimwe nipendelea kuambia kitu kimoja même les petits détails hata vitu vidogo vidogo na tujya tunu duto tule tu vitu tudogo tudogo ijisho ry'Imana jicho la Mungu lituriko linatuliko juu yetu hata kile ambacho kinakutuma uamke kwenda kutafuta ico conye n'Imana iraraba impamvu hicho tu Mungu anatazama sababu itumuhaguruka ambao umeweza kuamsha na uweze kwenda kutafuta. Mbwira rero niambie sasa turondera kubera tunatafuta kwa sababu gani? kubaka amazina ili tuweze kujenga jina zetu tubeho tuishi tubifise kwa sababu tuko navyo tuvyegeranye tuweze kuvikusanyisha hanyuma alafu mwisho bigende gute vikue aje bigende gute wa Kristo viwe aje wa Kristo nimba ufukama kama unaweza kupiga magoti na unaomba mugabo kama wisengera wewe gusa unakuwa unajiombea wewe peke yako wewe gusa wewe tu binafsi iryo sengesho muribaza ko Imana yoryumva unajifikiria kwamba hiyo maombi yako Mungu atasikia eti msiwezi kusema mambo yenu lakini muweze kuwazia wengine hija hivi wawe kando ya mambo yako hivi vya mugenzi wawe mambo ya mwenzako kuja wumva umenga uraremerewe n'ivyi wawe kwamba mambo yako ni magumu kanura amaso neza fungua macho yako vizuri uruhande rwawe hari uremerewe kugusumba wewe wengine amezidiwa zaidi yako vitatuma wewe unaweza kushukuru kuzidi kuweza kulia. Amen. Imani ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Turi kumwe. Tuko pamoja. Impamvu ya kabiri niyo sababu ya pili ikintu cyose dukora kitu chote ambacho tunachokifanya tugikoreshejwe n'umutima w'Imana kama tukitumikishwa na roho ya Mungu ni gikorwa gipfuye ni kazi ambayo imekufa ni gikorwa gipfuye ni kazi ambayo imekufa. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ibikorwa vyiza rero kazi nzuri twaremewe muri Kristo Yesu ambao tumeumbiwa ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Aho biza gutandukanira fasi ambao pako tofauti na vya bikorwa na yale matendo bipfuye ambayo yamekufa ni mpamvu zituma tubikora ni sababu ambazo tunazifanya inofepa ku buzima bwacu buba mu ruvange maisha Yesu yasiwezi kuwa ndani ya uchanganyiko kwa sababu ya neno la Mungu. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Tutiriye umviriza ijambo ry'Imana neno la Mungu litumurikire liweze kutuangazia abari ryo riturongora na liweze kutuongoza kugira ngo abari ryo ridukoresha ibikorwa byiza liweze kututumikisha kazi nzuri. Timotheo wa kabiri gice cya 3 umurongo 16 na 17 de Timotheo aravuga gute igice cya 3 umurongo 16 na 17 17 ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana icya kabiri kumuhana kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka mu bikorwa byo kugororoka. Ico ni ijambo ry'Imana rimaze abantu b'Imana. Ico ndio chenye neno la Mungu linasema. Ijambo ry'Imana tusiwezi kutembea na neno la Mungu ritwigisha ili liweze kutufunza, abarijyo ridukosora, liweze kutupatia angalisho, abarijyo ritwemeza, liweze kutukubalisha, abarijyo ridutoza indero nziza kugororoka, tabia nzuri. Nagenda kime tuzokora ibintu dufise garanti yuko ivyo bintu Imana izobiduhemba. Hakuna kitu tutaweza kufanya wakati tuko na garantia kwamba Mungu atatupatia hivyo vitu. Hakuna siku hata moja. Kugira ngo umuntu w'Imana bushitse, kugira ngo umuntu w'Imana afin que l'homme de Dieu soit accompli, afise ibimukwiye vyose,
afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cyose. ngo akore igikorwa ciza cyose. Aho ni igikorwa ciza kiva bantu b'Imana, igikorwa ciza tukiyobagwa n'ijambo ry'Imana. Igikorwa ciza kivyagwa n'ijambo, inazaliwa pamoja na Bwana neno. sifiwe. Imani ishimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Nico gituma wumva abantu bavuga ngo Ndio maana Mana, watu unasikia wanasema ndagutakambiye, Mungu nakusihi, uribuka vya bikorwa ukumbuke yale nagukoreye, matendo uribuka ambayo ya majoro nimefanya, naraye, ukumbuke ile siku nimelala, uribuka ingene nafasije banaka, gisi nimesaidia uribuka fulani, kugira ngo Imana idutabare. ukumbuke ili Mungu aweze kutuokoa. Imana ishimwe cyane. Amen. Abirata birata ko bamenye Kristo, ibirata ibyo bakoze, birata ko bamenye Kristo, kwamba matendo ambayo wamefanya, lakini wanajivunia na bikorwa wo kwiratana. Bene nigiki kubwira ko ibyo bikorwa uri kuributsa Imana, Imana ibizi. Ni kitu gani kinakubalisha kwamba hizo kazi ambao unakumbusha Mungu ya kwamba Mungu anazijua ama amezikubali? Nigiki? Ni kitu gani? Imana ishimwe cyane. Amen. 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 Kugira ngo umuntu w'Imana abushitse, ili mtu wa Mungu aweze kukamilika, akora ibikorwa vyiza byose, aweze kufanya kazi nzuri zote. Matayo 5:16. Matayo 5:16 aravuga says abe ari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, babone ibikorwa vyanyu vyiza, bahimbaze so wo mwijuru, bahimbaze so wo mwijuru. Ibikorwa vyiza bivuye matendo mazuri ambayo yanatoka n'ijambo ry'Imana, ndani ya kuongozwa na neno la Mungu, n'ubundi buryo bwo guhimbaza Imana, ni nyingine sababu ya kuweza n'ubundi buryo bwo guhesha Imana icubahiro, ni nyingine sababu ya kuweza kupatia Mungu heshima. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Wahejeje 16. Soma muri Petero wa mbere 2:11 na 12. Petero wa mbere 2 murongo 11 na 12. 11 avuga abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo. Imana ishimwe cyane. Amen. Murabona ikintu kitugwanya cyane gose. Unaona kitu ambacho kinatupiganisha sana, gituma n'ibintu dukora, ili hata kazi ambazo tunafanya ivyumviro vyacu biba pamoja na nafsi zetu na mawazo yetu ya ndani, ni ivyifuzo vy'umubiri, ni tamaa za mwili, nivyo bigwanya ubugingo, ndio zinapiganishwa maisha, nivyo bigwanya notre âme, ninapiganisha nafsi zetu, nivyo bigwanya imishaha yacu, zinapiganisha nafsi zetu. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma halafu tukaca dushaka, tunafika tunahitaji imishaha yacu ya kwamba nafsi zetu ari ituyobora, ziweze kutuongoza gukora neza, kufanya mambo mazuri. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Bivanye n'ingene umuntu yavyutse, ukitokea na gisi mtu ameamka, bivanye nuko yavyutse anezerewe, ukitokea kwamba mtu ameamka na furaha, bivanye nuko umuntu yavyutse ameze neza, ameamka iko vizuri, akaba ari ivyo bimutera gukora neza, alafu vinatuma yeye aweze kufanya mambo mazuri. Ico gituma dukora ibintu no musi ejo bikatunanira. Ndio maana tunafanya mambo mazuri leo alafu kesho vinatushinda. Kwa sababu gani? Imishaha yacu ni iturongora, nafsi zetu ndio ambazo zinatuongoza, ituobagwa no kwizera. Ukwizera siko kudutuma gukora neza, imani ndio inatuwezesha kufanya mambo mazuri. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ivy'Imana, mambo ya Mungu ni warorera, wakati utasubiri kuzokwa mubikora, hautaweza kuyafanya. Oya, ni warindira, ukisubiri kuzokwa mubikora, ya kwamba utakuwa unayafanya wabanje kuvyiyumvamo, kwa sababu umewaza kwanza kujihisi ya kwamba unaweza ukafanya. Nta gihe na kimwe uzokora ivy'Imana, hakuna siku hata moja utaweza kufanya kazi za Mungu ukipenda. Imana ishimwe cyane. Amen. Ivy'Imana, kazi za Mungu, turumvira Imana, tunatii Mungu, tugakora icyo tubwira, alafu tunafanya yale ambayo anahitaji. Naho vyoba binyuranye n'ivyo twiyumvira, hata kama iko tofauti na mawazo yetu, hata kama iwe tofauti na sisi tunajihisi. Acha niwapatie mfano kama hivi. Imana ikubwiye ngo uharire umuntu yakugiriye nabi, kama Mungu anakuambia usamee yule ambaye amekufanyia vibaya, ni warindira igihe uzovyiyumvira, ukisubiri wakati utajihisi ya kwamba unaweza kumsamee, unaona kweli utamsamee?
nico gituma bibagora guharira ngaha. That's why viko vigumu sana kuweza kusamehe watu. Murindira kuvyumva. Mnasubiria kwamba uweze kujisikia. Mumererwa bon. Ujisikie kwanza niko vizuri. Lakini ipendelea kuambia kitu kimoja. Nafsi zetu ziko kama mawimbi. Iyo itayobowe n'ijambo ry'Imana. Kama haviongozi. Itagazwa n'ijambo ry'Imana. Kama haviko pamoja na neno la Mungu. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ni gake. Ni mara kidogo. Izokora ibibere. Utaweza kufanya mambo sahihi. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. 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 Dusubiye muri Yakobo rero turangiza. Tukirudi ndani ya Yakobo. Igice cha aho nyene mu gice cha 2 umurongo wa 17 batubwiye ibikorwa byo kwizera. Iba abantu barakunda kuvyitirana. Hivi watu wanakuwa na nibiduhejeje kuvuga vy'ibikorwa vyiza. Hata hivi ambavyo tunamaliza kusema matendo mazuri. Imana ishimwe cyane. Ibikorwa byo kwizera. Matendo ya imani. Ni ibikorwa by'ubuhizi. Ni matendo ya ujasiri. Ni ibikorwa umuntu akora. Ni matendo mtu anafanya. Atitaye kubishobora kumushikira. Bila kuangalia vyenyewe ambavyo vitakuwa mbele zake. Ni ibikorwa umuntu akora. Ni vitu ambavyo mtu anafanya. Atiyumvire ku buzima bwiwe. Bila kuwazia kwamba maisha yake yanaweza kuharibika ama asiharibiki. Nico gituma. Ndio maana kwizera. Imani. N'ubwoba. Na ukiamini na woga. Na hofu. Change n'ubwoba. Imana ishimwe cyane. Amen. Ni ibintu bibiri bidashobora gukora. Ni vitu viwili haviwezi vikatumika pamoja. Ushobora kuvuga ngo urizera. Hauwezi kusema unaamini. Ngifise ubwoba bw'ubuzima. Wakati una woga wa maisha. Ibikunda. Haviwezekani. Ukwizera ni gushitse. Imani haifiki. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka dusome gatonya mu Abaheburayo igice ca 11. Hébreux 11 verset tangura ku murongo wa mbere naco avuga ababaye abahizi mu kwizera. Ababaye abahizi mu kwizera. Muravyumva? Bandanya. Ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa. Nukumenya gose ivyizigirwa. Fisi kibazo rero. Nina swali. Imana ishimwe cyane. Ivyizigiro abantu bafise rero bimeze gute? Watu wanaamini vitu gani? Imana ishimwe cyane. Ndakomanda babwira ikintu kimwe. Ipendelea kuambia vitu kimoja. Ivyizigiro bisigaye biri mu bantu. Bitwa kora abantu b'Imana. Ambazo ziko ndani ya watu. Ni ivyizigiro vya maana yake. Unakutana ni Imana ishimwe cyane. Amen. Harabicaranya amasezerano. Kuna watu ambao wameikana ahadi. Harabize ijambo, bize Kristo. Wameamini Kristo. Kubera bumvise. Kwa sababu wamesikia Yesu atanga kazi. Anapana kazi. Baza kumurondera bamurondera kwa kazi. Alafu wakakuja kutafuta wakitafuta kazi. Imana ishimwe cyane. Nabizeye Yesu. Alafu na wale ambao wameamini Yesu. Kubera bumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza. Kwa sababu wamesikia habari njema wakaamini. Bari bamucunguzi. Kama ya kwamba yeye ni Mwokozi wao. Abo nibo bamurorereye. Ndio ambao wanamsubiri. Umurorereye kwa kazi. Yule ambaye anamsubiria kwa kazi. Umurorereye kwa ikindi kintu cyose cy'umubiri. Yule ambaye anamsubiria kwa kitu chochote. Inzamba ni yavuga ntazo. Wakati zamba itasema hautaisikia. Imana ishimwe cyane. Amen. 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 Umuronderera iki rero wewe? Unamtafutia nini sasa wewe? Wamwizeye kube? Umemwamini kwa sababu gani? Imana ishimwe cyane. Amen. Bandanya. Ukwizera no kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba. Kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari vy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa inahe nuko bari bagufise. Nuko bari bafise uko kwizera. Icatumye abantu bakera bashingirwa inaha nuko bari bafise ukwizera. Ni kwa sababu walikuwa na hiyo imani. Rero batubwiye muri Yakobo. Walituambia ndani ya Yakobo eti mimi ngo nyereka uko kwizera kwa kutagira ibikorwa. Nioneshe hiyo imani yako yenye na matendo. Na mimi nikuoneshe matendo ambayo yanatoka mu imani. Bandanya. Icatumye abakera bashingirwa inahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kwatumye ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana.
nico catumye iboneka. Si vya bindi batubwira ngo ni ikintu caturise ngo pum hanyuma ibintu biraba. Sio vile ambao wanatuambia ni kitu kimekuja ikaanguka. Ngo ibintu byaje gutyo ngo biraturika. Alafu vitu vimekuja tu vikaanguka hivyo maji yakakuwa na vingine vyote. Hiyo ni akili za wanadamu. Lakini kile ambacho tunaamini ya kwamba dunia imeumbwa na Mungu. Vyaremwe n'Imana. Ambavyo tunaonesha macho yetu vimeumbwa na Mungu. Hata wakati Mungu ameumba tukua, turavyize. Lakini tunaamini ya kwamba vimeumbwa na Mungu. Niko twabaye twebwe abakristo. Hivyo ndio sisi tuko Abamenye Yesu. Wale ambao umejua Kristo. Uko nibwo busazi bwacu. Huyo ndio usazi wetu. Amen. Amen. Ukwizera niko gutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nico catumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta ica Kayini. Niko kwamuhesheje gushinga inahe. Abantu babiri batanze ibimazi. Watu wawili wakatoa zabibu. Abantu babiri bakoze ibikorwa bisa. Walifanya kazi ambazo zinafanana. Mmoja akakubaliwa, kingine akakubaliwa. Kubera iki? Kwa sababu gani? Kubera impamvu. Kwa sababu yamuteye gutanga umwe. Umoja ametoa. Nundi nawe impamvu yamuteye gutanga. Sababu ambayo imetoa kwanza sababu yake. Yule ambaye amekubaliwa. Undi nawe ivyo ni vyeme. Alafu mambo yake ungine hakuweza kubaliwa. Bandanya. Ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta ica Kayini. Niko kwamuhesheje gushingirwa inahe kwari umugororotsi. Hamwe Imana yashingira inahe amashikanwa yiwe. Umvise Imana nidushingira inahe kwa turabagororotsi. Mugabo idushingira inahe kwa turabagororotsi. Bivuye mu vyama twamwa byo kugororoka. Nivyo bituma dushingirwa inahe. Ndio ambayo inatushuhudia. Uko kwizera kuri mu mutima wawe. Iyo imani iko ndani ya nafsi yako. Udaserukira mu ngeso zawe. Alafu inatokea ndani ya tabia zako. Unatudanganya. Bandanya. Kandi niko kwatumye nanone hamwe Imana yashingiye inaha amashikana yiwe kwari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivuga naho yapfuye. Yego. Ukwizera niko kwatumye Enoki ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu. Eriko kwizera niko zotuma tuja mu ijuru. Imani yarigiriye ngo ntibasura kumubona kandi. Hawakuweza tena kumwona Enoki kwa sababu ya imani. Kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye. Kuko yashingiwe inahe atarajanwa yuko yahimbaye Imana. Kandi utizera ntibishoboka kwa yihimbara. Nibikunda ntibishoboka kwa himbara Imana. Pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Hata vile ambavyo unazofanya ili uweze kupendeza Mungu. Bitavuye mu kwizera. Bitabanzirizwa n'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. Na kuamini Bwana Yesu Kristo. Hauwezi kumpendeza Mungu. 8. Kuko wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho. Igaha impera abayirondera. 8. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye. Turatanguye les actes de la foi. Tunaanza kazi za imani. Nuko kwatumye Aburahamu agira gute? Imani imetuma Abrahamu afanye. Yumvira Imana imuhamagaye. Igihe imuhamagara. Akaja ahantu yarabikwiye akaja ahantu yarabikiwe kuragwa. Nuko agenda atazi yagiye. Akaenda bila kujua mahali ambao anaenda. Imana ishimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Abrahamu yagize gute? Imana yaramubwiye ngo va mu muryango wawe. Ugende mu gihugu uzokwereka. Uende ndani ya nchi ambayo nitakuonesha. Imana ishimwe cyane. Amen. Kumvira Imana. Kutii Mungu. Tugakora ivyo Imana itubariye. Alafu tunatenda matendo ambayo Mungu anataka tufanye. Tutabanja kwiyumvira. Bila kuwaza. Kwa bizocama cyangwa bitazocama. Ya kwamba vitawezekana ama vitawezekana. Ico nico gikorwa cyo kwizera. Hiyo ndio kazi ya kuamini. Nushobora kuvuga ngo warizeye. Hauwezi kusema eti nimeamini. Utagirira confiance Imana. Bila kuamini Mungu. Nimba yakubwiye ngo. Ya kwamba kama Mungu amekwambia. Genda uharire mugenzi wawe. Usamee mwenzako. Muharire. Samee. Ukora kubera Imana ibigusavye. Kwa sababu Mungu amekuumba uyafanya na umtii. Hanyuma inyungu. Alafu iragaruka kuri wewe kandi. Alafu
Ni hivyo hivyo. Wanasikia ni hivyo hivyo. Aha, bandanya. Ukwizera niko kwatumye aba inyambukira mu gihugu yasezeraniwe. Ibaze. Nk'ikitariciwe. Nkuko kitariciwe kandi Imana yarakimusezeraniye. Kubera ikire. Akabana mu mahema na Isaka na Yakobo. Abaraganwe nawe. Nagomba nababwire ngo mu bantu. Nilipendelea kuambia ndani ya watu. Ijambo ry'Imana rishingira intara. Neno la Mungu ambalo linashuhudia. Ko barababosi misezerano. Ya kwamba walikuwa ni wabosi ndani ya agano la kale. Abrahamu ni wazubwami. Ibrahim ni wa kwanza. Kuja Salomo yakurikiye mu nyuma. Salomo amekuja nafuatia nyuma. Yarafise abakozi 1000. Alikuwa na watumishi 1000. 1000. 1000. Umunsi umwe. Siku moja. Imana iramubwira ngo. Mungu akamwambia. Va muri yo business ibigirwa toka ndani ya hiyo kazi za kuomba Mungu. Alafu uende ndani ya nchi ambayo nakuonesha. Acha hivyo ambavyo unavyo. Alafu uje nikuoneshe vingine. Muri baza ko muri kijya gihugu cy'amasezerano Imana itamuhezagiye. Ndani ya ile nchi ya ahadi Mungu akuweza kubariki. Mungu amembarikia kule kule. Niyumvire ngo none Mana untwaye. Akuweza kuwazia Mungu anapeleka wapi? Naenda ndani ya nini? Naacha mambo yangu. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu sana. Naacha haya. Nakufa. Business yangu. Ubuzima buzobandanya gute? Yigaza vyiyumvira. Yumvira Imana ikora. Lakini kile ambacho Mungu amemwambia kufanya. Aragikora. Alafu akakitenda. 26 Simba 26 avuga 26 kuko yiyumvire yuko 20 hera kuri 24 ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Oya vyumve na ibi binerega vyo kwizera niyo babirinda bavyita ubusazi. Yaranse kuguma yitwa umuhungu w'umukobwa wande wa Farawo, msichana wa Farawo, umwana w'umwami, mtoto wa mfalme. Aravuga ati sishobora kubandanya. Mimi siwezi kuendelea. Ico nico gikorwa cyo kwizera. Hiyo ndio kazi ya imani. Ni kukataa. Ukemera ugatakaza. Unakubali unapoteza. Nubwo ivyo witeze kuzoronka. Vile ambavyo unahitajia kutaka. Utarabibonesha maso. Bado haujavionesha macho. Nico gituma Paulo atubwira ngo. Ndio maana Paulo anatuambia. Ndabasabira. Eti nawaombea. Imitima y'amaso yanyu. Ili nafsi za macho yenu iweze kufunguka. Iweze kutizama. Nibyo twizigizwa, nibyo bihambaye gusumba ibyo turiko turaca muno munsi. Vile ambavyo tuko tunapita ndani. Uko niko kwizera. Hiyo ndio imani. Ivyo amaso yacu abona, yale ambayo macho yetu naona, ivyo akanya gato, ni mambo ya ariko ibitaboneka, lakini vile ambavyo havionekani tunawekewa, ni ivyo ibihe vyose, ni mambo itaishi milele na milele. Hama Ameze 24 ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamwo kugiriranwa nabi n'abantu b'Imana, abirutisha kumara. Ukwizera kutwigisha guhitamo neza, naho ivyo duhitamwo kumbura bishobora kudukuta. Hata vile vitu ambavyo tunapita leo vinaweza hata vikatu. Nimukishaka gutakaza maisha yetu, hatupendi tena kupoteza. Yuko lakini mnahitaji muweze kuamini. Ariko mukagumana na bwa buzima bwake. Na ile maisha ya zamani. Mukagumana na baba bageze. Ibintu bikaguma bigenda neza. Ibishoboka. Haviwezekani. Hari ivyo tugomba gutakaza n'ivyo tugomba guheba. Tuweze kupoteza vitu na tuache. Ndio sasa wakati Mungu anakuita mahali kuja kwemera gutakaza no kubabazwa nico gikorwa cyo kwizera, kazi ya imani. Oya hapana ko abantu baca bakwepa, hapana watu kukimbia wakwepe, aseme acha nitoe pesa, acha nisaidie mayatima, kwa sababu Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ry'Imana iko rirasaba guhebi. Neno la Mungu iko inaniomba niache hivi. Murazi umugambi wa OMS na UNICEF. Unajua projet ya UNICEF na OMS. Na OMS. Amen. Amen. Murabona boreka ndabivuge nta kundi. Acha niseme. Uru n'urukundo rwa cyane guko baca ku rugo gucandaga abana bacu. Huyu ni upendo ambao wanakuja kwa mlango ili waweze urazi zijya ncanca ahantu ziva. Unajua ile chancho ambayo inatoka. Ndabivuga.
aho ziva, mahali ambayo zinatoka, umugambi bafise, projet ambayo uko nayo nuwo kwigisha sexualite, ni ili waweze kufundisha mambo ya kuvyigisha abana kuva muri maternelle, wafundishe kuanzia ndani ya maternelle, babigishe wafundishe kuronka abo bajamana, waweze kupata wale ambao watalala pamoja, ambao wataishi naye, abo barangurana amabanga. Wataweza kufanya nao na mabanga y'abubatsi, ariko ubu sinzi na mabanga y'abantu bose hivi. Murumva abo? Nasikia hao nibo bazana amakaye, ndio ambao wanaleta makaye, baje gufasha abana bacu, wanakuja kusaidia watoto wetu ili wasome, baje mwishure, waende abana basange programme, alafu wakutane programme ambayo imeandaliwa, harimo n'ivyo kwigisha abana kuryamana n'abapartenaire, funzo ambayo kuweza kulala pamoja na waume zao, kwigisha abana kufundisha uburenganzira bwabo, waweze kukuwa na droit zao, ya kwamba ashobora guhitamwo, anaweza akachagua gukundana n'umuhungu, kupendana na mwanaume na wari umuhungu, na yeye ni mwanaume, cyangwa agahitamo gukundana n'umukobwa, anapendana na msichana na yeye ni na msichana. Nibo bariko baraducanda. Hao ndio ambao wako wanakuja kutupatia chanjo. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. None bakora ibikorwa vyiza. Sasa si wanafanya kazi nzuri. Sugufasha abana. Si ni kusaidia watoto. None nibafasha abana, none bahaye abana. Sasa wanasaidia watoto. Akaja ko kuja kwiga, bakabaha makaye. Nafasi ya kwenda kuwapatia makaye na bakatuzanira ibigori. Na wanatuletea mindi. Bakatuzanira imfashanyo. Wanatuletea msaada. Bakafasha Afrika. Wanasaidia Afrika. Si abana beza. Sasa ni watoto wazuri. Hakuna kizuri hata kimoja ambao wanacho kwetu. Bwana sifiwe. Imani ishimwe. Imani ishimwe cyane. Kubera leur vie est corrompue. Ubuzima bwabo bwarapfuye. Imani ishimwe cyane. Ubuzima bwabo bwemerera abagabo kurongana n'abandi bagabo, bwemerera abagore kurongana n'abandi bagore, na wengine wavulana. bwemerera yuko umuntu atwaye inda atabishaka agira gute ayikuramo, anaweza kaitoa. Nabo bakora ibikorwa vyiza. Leo wanafanya kazi nzuri. Ni vyiza. Ni vizuri. Imana ishimwe cyane. None twihatire cyane. Tufate sana. Tugwize ibikorwa byo gufasha no kugira gute. Kufanya mambo mazuri ama. Muka buzima bwacu bugume ari bwa bundi. Maisha yetu endelee kuwa ni yale yale. Oya, somehow Imana turayibesha. Hapana, hapo tunadanganya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ibikorwa vyiza. Matendo mazuri bihera mu guhinduka k'ubuzima bwacu. Bihera mu ngeso nziza. Bihera mu kuninga ingeso z'umuntu zimeze. Ni kisi tabia yako iko. Hata msisemi amen. Jewe na kibazo na kimwe fise. Ingeso zawe, tabia zako. Ingeso zawe. Ngo yo ujya mu nafsi umutima mwiza. Ule mtiko na roho nzuri. Umutima mwiza wa hehe? Na roho nzuri ya wapi? Umutima mwiza wa. Roho nzuri ya wapi? Imana ishimwe cyane. Ivyo mwita umutima mwiza. Vile ambavyo mnasema eti ni roho nzuri. Ni bisho gusa. Ni sentiment tu. Bivana n'ukuntu umuntu yavyuze. Zinatoka na gisi mtu ameamka. Bitavuye kuri le fondement de la foi. Hazitoki ndani ya neno la Mungu. Amen. Amen. Dangiza ku murongo wa 226 na 220. Ngo yiyumvira ko ari ivy'igiciro kubabazwa ku bwa Kristo kurusha kugira ubutunzi bwo muri Egiputa. Kuko yarahanze amaso impera yiwe muri kazoza. Ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, ntiyatinyisha avu ry'umwami, yarashikamye arabandanya nk'ubona ivyo abandi batabona. Bwana sifiwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ukwizera kuduha amaso yo kubona ivyo abandi batabona. Inatupa macho ya kuona vile ambavyo wengine hawaoni. Yo kubona igihugu tubikiwe. Inatupa macho ya kuona nchi ambayo tumewekewa. Tugatwenga twaburaye. Tunacheka na tumelala njaa. Twabuzerwaye. Tunacheka na tumekosa pesa za nyumba. Tunacheka na tumekosa vitu vingine. Kwa sababu tunajua vile ambavyo tumewekewa ni vya thamani sana. Gusumba ivyo tubuze kuzidi vile ambavyo tumekosa. Tumutumaini Yesu. Twizigire umwami Yesu.
Twizigire umwami Yesu. Hakuna mwingine mahali ambapo tunahitaji wokovu. Hakuna mahali ambapo tunahitaji maisha mazuri. Bwana Yesu atutumikishe. Bwana Yesu atutumikishe. Atutumikishe na tuweze kumtii. Tufanye yale ambayo anataka. Nta ruhombo rurimo. Ni inyungu ya mbere n'ubugingo budashira. Faida ya kwanza ni kupata maisha ya milele. Nukuzobana nawe ibihe bitazoshira. Ni kuweza kuishi naye maisha ya milele. Ni kuishi na Yesu Kristo maisha ya milele na kuitakia kwamba tufanye matendo madogo yenye thamani mbele za uso wa Mungu. Vitu vyenye thamani mbele ya uso wa Mungu. Tushimame tuombe. Abaririmbyi waimbaji twagomba kubamenyesha yuko pastor wacu yafashe urugendo na madamu wiwe kwamba cyo gituma mutamubonye tutabanye. Pastor aliweza kukamata safari ndio maana mkuweza kumuona. Imana ishime cyane. Amen. Twavuze ibikorwa vyiza. Tulisema matendo mazuri. Imana ishime cyane. Bwana Yesu asifiwe. Wa mukristo wacunguwe, wewe mkristo ambao umeokolewa, wicara gusa mwishengero, unaikaa tu kanisani atagikorwa na kimushoboye bila kufanya kazi hata moja. Sinzi impamvu zigutuma, sijui sababu ambazo zinakutuma, lakini hizo sababu zote unazo. Mimi najua ndani ya nafsi yangu bila mashaka yuko ivyo bintu Imana mutavyumva, ya kwamba hivyo vitu amusikii pamoja na Mungu. Ikibazo s'abantu, tatizo sio watu, ikibazo si bibazo, tatizo sio matatizo, ikibazo si ngorane, tatizo sio tatizo, ikibazo ni wewe, tatizo ni wewe. Muhaguruke dukora ibikorwa, mshimame muweze kufanya kazi za Bwana. Ni gute bashobora guhamagara abantu bakora isuku mishenge? Kwa nini wanaweza tuma watu waweze kufanya usafi? Abana baje wanakuja watoto, nibo baje ngaho, wale watoto ambao umeona wameimba ndio wanafanya usafi. Kwa nini nje tunaweza tukaona mtu mmoja siku moja mbili tatu hata mwezi mwaka na ni yetu peke yake iko nje na sisi tumeketi? Tubuze motivation. Eske tunakosa motivation? Hapa kuna neno ambalo naambiwa na watu wanaweza kutenda vizuri. Pamekuwa nini? Mwariwe ni iki? Ni kitu gani kimekuwa kula? Kwa nini msimame muweze kufanya kazi za Mungu? Kwa nini wanaita watu waweze kuingia ndani ya kazi? Tukuweza kuumbiwa ili tuweze kuingia kanisani na kutoka tu. Lakini tumeokolewa ili tuweze kutumikia wengine. Tushimame sasa, tuweze kuingia ndani ya kazi. Ni vitu ambavyo kuingia na unatoka, sivyo bitanga mahoro, sio vitu ambavyo vinatupa amani. Ikimenyetso yuko ubuza mahoro aho, ni alama kuonesha kwamba wewe hauna imani. Ikimenyetso yuko ufise ikibazo, ni alama kuonesha una tatizo. Turagomba dusabe adukoreshe, tunahitaji kuomba Bwana aweze kututumia, dukoreshe ivyo yaturemeye, tutumikishe vile ambavyo ameweza tuvuge ngo gukora umukoro utari wacu nukuruhira ubusa, kufanya kazi ambayo Yesu choka tu. Alafu ombi moja useme, Bwana naomba maisha yangu yaongozwe na wewe. Uniongoze kuchagua kazi ambayo naweza nikafanya kanisani. Uniongoze kufanya kitu ambacho naweza nikasaidia watu nje. Unifunze kukutumikia wakati vinawezekana. Mwami Yesu dukomeze. Mwami Yesu, Bwana Yesu tuwezeshe. Uwezeshe mtu wote. Icyubahiro cyawe Mwami, kwa sababu ya heshima zako Bwana. Ukwibihe bigenda bisi sanze nasoboye, uri vyose nkeneye, tufashanye twese tuti fata Yesu ngomeza timla ngomezi
Mwami Yesu dufata ukuboko dukomeze tushike mkono tuwezeshe uko ibihe bigenda bikurikirana uko amajenerasiyo agenda akurikirana twasanze tudashoboye twebwe nk'abantu twe ntidushoboye habana mba twongere inkomezi Mwami Yesu Kristo duhanze amaso niwe gusa nagomera ndirimbo ikubera isengesho muri kuno mutaka w'isengesho ndirimbo ikubera isengesho ikubera isengesho ikubera isengesho ikubera isengesho dusubira y'inkomezi Mwami Yesu Kristo twongere inkomezi Mwami w'abantu Mwami wa mwijuru turongorwa nawe dukoreshwa nawe dukoreshwa nawe turongorwa nawe turongorwa nawe gusa hembura imitima yacu Mwami wa mwijuru Mwami Yesu Kristo hembura imitima yacu hembura imitima yacu ongera ujure imirimo myiza wagenyaga tuyigenderemo kuko turi ibiremwa vyayo twacunguwe atakiguzi mugabo no wuzi tuyakokora kubwa Yesu Kristo Mwami wacu turagushimiye kuno mutangarato mwijuru turagushimiye gose kuri Imana igororotse turagushimiye kuri Imana igira neza muri kino gitondo Mana yo mwijuru kuri uno mutaga turonke gushima ijambo ryawe ijambo rikomeye cyane Mana yo mwijuru ijambo rihambaye Mana yo mwijuru ngo dukore ibikorwa Mana yo mwijuru wishimiye Mana ambazo unapendezwa nazo Mana turagushimiye nta na kimwe kiruta Mana kwizera icyo wakoze ku musaraba none turagusenda muri kino gitondo Mana nzima umuntu wese umugenderere uturongore 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 umuntu wese agira ikimwereka yera agira ikimwerekana ko mpemu yera uturongore Mana utuyobore mu gatondo saa sita ku mugoroba turadukeneye Mana yo mwijuru uhembure indirimo yawe uhembure imirimo yawe mu mitima yacu uzowukoze Mana udushoze Mana nuko turagushimiye turakengurutse Mana yo mwijuru ubane natwe uzigamishe indoro ryawe iyindwi yose Mana uzodushoboze iyindwi yose Mana kuva uno munsi nonaha uzodushoze
uzorishoboze Mana yo mwijuru gukora ivyo ugomba kandi wishimiye bizoduherekeza mwijuru kuri wa muze twakubona urakoze Mana yo mwijuru.